kaze mwese mu kiganiro ku kivi cuno munsi. Nyene cubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, bene ivyubahiro batambukanyi b'abakuru b'ibihugu bigenzi, aha no kwakira cane cane n'umutima ubikunze Excellence Denise Nyakeru Tshisekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo, Your Excellency Oluremi Tinubu, First Lady of the Republic of Nigeria, Your Excellency Tamara Vučić, First Lady of Serbia, Votre Excellence Zita Oligwingema, Première Dame de la République gabonaise, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu c'Uburundi n'umutekano wanyu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mu biro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wawe, ushima cyane kubona waje kwifatanya n'abandi bakenyezi b'u Burundi muri ibi bikorwa bidasanzwe. Bubahwa batambukanyi b'abahoze ari abakuru b'igihugu ngaha mu Burundi, nyakubahwa banyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka, distingués délégués représentants des organisations internationales. Ici, je cite Madame Lydia Zigomo, directrice régionale pour l'Afrique orientale et australe de la FINUAP, Madame Lieke van der Vuwer, directrice régionale adjointe pour l'Afrique de l'Est et Australie de l'UNICEF, Madame la représentante du système des Nations Unies au Burundi, Excellences, Mesdames, Messieurs, les membres des différentes délégations des pays amis, ceux qui ont venu près ou loin, Excellences, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, ndongozi mwese bakenyezi mwitavye iri huriro mwese hamwe ndabaramukije amahoro y'Imana. Ivyoroshe gufata ijambo, hariho abubahwa bakomeye cane abakenyezi bobo barera abana umwanya muremure, bahejeje kuvuga mu bisanzwe abagabo biratugora aho duhana aho duhereza kuko nibo babizi, ariko nka Sebarundi niyo bariko bararera abana babarerera mu gihugu, kandi natwebwe abagabo turaharonkera icigwa ndetse natwe tukabafasha kurera. Uno munsi ndafise akanyamuneza kadasanzwe cane kwakira ngaho iwacu aha muri iki gihugu cyacu intumwa zidasanzwe zaje ziva hirya no hino mu mfuruka z'isi. Nagira ubwa mbere ndabipfuriza kaze mu Burundi, igihugu c'amata n'ubuki, umutima wa Afrika. Aha muri ni wanyu kuko dusanzwe dusangiye vyinshi, na cane ko Uburundi ari igihugu kivomera isi yose
gicishije amazi yaco meza mu ruzi rukuru rwa Nile be no mu ruzi rukuru rwa Kongo. Uru ruzi rwa Kongo ruvoma amazi mu gihugu ca Tanganyika ruyacishije mu ruzi rukuga, ayo mazi akabandanya mw'ibahari ya Atlantike, iyo bahari nayo igaca ivomera ibihugu byose byo mu burengero. N'abanyamerika rero turasangira amazi y'u Burundi. Uruzi rwa Nile nago ruvoma amazi yo ngaha mu buseruko bw'u Burundi, kw'isoko ryayo riri mu majepfo y'u Burundi. Ayo mazi akabandanya akaja kuvomera ubugaragwa bwo muri Afrika yo mu buraruko, hanyuma agashika mu ruzi Mediterane, agaca afatana n'amazi y'ibahari ya Indiano, hanyuma isi yose tukaba tuyivomeye. No kuvuga isi yose dusangira amazi y'u Burundi. Kandi nagira ndamenyeshe yuko atamazi namwe ava mu kindi gihugu yinjira mu Burundi kiretse amazi y'u Burundi avomera isi yose. Kandi amazi y'u Burundi ni amazi meza cyane unywa utarinze guhingura. None rero kaze ngaha mu gihugu cyacu, kaze muri iki gihugu cy'Imana, kuko kuva kera na rindi abarundi basenga Imana imwe rudende rurema yaremye ijuru n'isi. Imana itanga inka n'ibibondo, no kuvuga Imana iduha amatungo yose. Sivyo imbeshere, nimwahamara iminsi ibiri muzokumva ko mudashaka gutaha, kuko muzokumva ko ari wanyu. Tukaba kandi natwe tunezerejwe no kubabona, kuko uko mwaje umwe wese avuye mu gihugu ciwe yatuzaniye umuhezagiro uva iwabo. None abarundi turanezerewe cyane kubona turi kumwe namwe, tukaba dusaba Imana mushobora vyose bagumize ko ikiganza mu gihe cyose tuzoba turi kumwe. Nagira kandi nkengurukire abakuru b'ibihugu bashoboye kuturungikira abatambukanyi babo. Iyo tubonye abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu tuba tubonye nabo bavukanyi bakuru b'ibihugu, kandi bitwereka yuko uyu mugambi turiko ushigikiwe nabo nyene bawushigikiye. None rero aho bukera mukazosubira inyuma, muze mubaturamukirize kandi bamenyesha yuko tubakunda cyane. Aha mu Burundi turakunda kubivuga, reka ndabivuge ndabisubire, umugenzi nyawe ni uwo musangiye urugendo mugasangira n'urubanza. Iyo mujanye n'umuntu mugasanga ntimusangiye urubanza birababaje cyane, kuko ntabara umugenzi. Turabashimiye cyane, dushima intererano mwaduhaye. Iyi ntererano je ndayiboneye imbona nkubone, izodufasha cyane kugira ngo twubake iki gihugu cyacu. Reka kandi mfate aka kanya nkengurukire mwevuye ku mutima abateguye iri hwaniro, na cyane cyane igisata cy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kijejwe iterambere, ku nteguro nziza idasanzwe y'iki gikorwa. Ndashimiye bimwe bivuye ku mutima mwebwe nyemwe mwitavye iri huriro, kuko twebwe indongozi z'ibihugu turirindiriye ko vyinshi. Mwaje muva mu mihingo itandukanye y'isi no mu gihugu, muvuye aho tudafise imico n'imigenzo imwe, ariko duhujwe n'ijambo rimwe. Iki nico kiranga ka karangamutima k'ubuntu, ka karangamutima kerekana ko abantu bose ku isi bavukana. Ndashimiye kandi nkeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ikigo arongoye ku mwitwarariko yamana wo gutunganya amahuriro y'abakenyezi b'imboneza uko umwaka utashe. Aha rero twahuye twese
turi mu cyari kimwe kandi yaduhuje. Ibi nivyo vyerekana ubutwari bwiwe, kuko iyo tutaba twemera ivyo atubwira ntitwari kumwitaba. None rero turamukeje. Twaje kwiga kazoza. Ubwa mbere duhere ku mushinge. Aha twahuye twese turi umuntu umwe, duhema impwemu zimwe atawuguriye uwundi. Kandi aha twese naho mwosanga urukoba rudasa, dufise amaraso asa. Arico cerekana ko turi abantu. Ngaha ntihagire uvuga ngo hariho umuzungu n'umwirabure, ahubwo twese turi umwe. Hari ab'inzobe n'abandi bafise ubwirabure, nuvuga twese turi bamwe. Ntihagire rero uvuga ko tudasa, kuko ibikuru bigize ubuzima bw'umuntu birasa, ibindi gusa n'ivy'abantu biremantaniriza. Noneho rero uno munsi duhiriwe duhishije, twahujwe n'iciyumviro kimwe kandi kirabisi yose, kurema kazoza kacu biciye mu kubungabunga ubuzima bw'umwana, gushira umutahe mu bibondo kugira turonke abantu bikwije mu buzima bwabo, aribo bazokubaka kazoza. Nta tunga ritagira kazoza. Nico gituma umwana ari itunga, kuko ni kazoza k'igihugu. Inzoka iriyubura igacika nshasha, ariko umuntu mu kwiyubura avyara uwuzomusigarira. Ko twese tuzi ko isi ari y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo vyose, nico gituma twese hamwe, isi yose dutegerezwa kwicara hamwe tugategurira isi kazoza keza kayo, dufise umutima w'ubuntu. Kandi ubwo buntu Imana yaduhaye tubutere mubo natwe tuzokwibaruka. Ntibikwiye rero guha ubuzima gusa abo tuvyaye, ahubwo ikindi twobareresha ubuntu, tukabaha n'ubumenyi buzotuma twubaka kazoza kacu. Ariko rero kuvaho imigenderanire n'urudandazwa hagati y'ibihugu vyoroheye, na cane cane kuvaho haziye ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru, abanyafrika cane cane twaragabanije umwete twakoresha mu kurera ibibondo vyacu. Uno munsi umwana ararira, ukazibona umuvyeyi amuhaye ijojo, igisuguti cyangwa ikindi kintu cyose gisosa ngo barateramirako amuha amahoro. Ego umwana arahora, mugabo agaca amenyera ibisosa gusa, bikamutwara umutima kujya ku munywi w'urumogi canke umunywi w'urukanywa, tutibagiye ko ndetse n'amenyo aca yanduriraho kubora, kuko ibisosa vyinshi biboza amenyo. Ubu n'abakoze ivyo vyuma, abanyaburaya aribo babihinguye, ubu bariko barabona aho bihendeye. Hariho imyaka batemera ko abana babo babona amasanamu anyuragirana ku mbonesha kure canke amareresi aca mu vyuma nyabwonko na telefone, ari nabo baciye bashinga amagufuri ku matelefoni ku mbuga zimwe zimwe, kugira ngo abavyeyi bapimire umwana ivyo akwiye kuraba, canke bagategekanya mbere n'ikiringo ntarengwa umwana ashobora kuraba ivyo bimena amaso. Ariko hano iwacu uzubona umuvyeyi ari kwisuka canke igikorwa icyo ari cyo cyose, yahaye telefone umwana wiwe, akumva umwana atekereje ngo n'amahoro, ariko ntamenye ko ariko arica umwana. Kuko hariho imyaka umwana atarayikwiza, kizira kikaziririzwa ko araba amasanamu
y'urusobekerane rw'ivy'isi, amareresi arimwo ubwicanyi, ibiterasoni canke ibisiga ubwenge bwiwe. Hariho mbere n'abavyeyi basigira imbonesha kure abana babo bagira baje ku kazi, bagataha basanga abana babo ijisho ryarunguye, mu mutwe nabo basobanganye, mbere wamusaba isahani akakuzanira igikombe. Buke buke abana bakazokwandurukiraho kurwara indwara zitagira insiguro, na cane cane izifatiye ku kubura umwete wo kwizigitirira ku gikorwa, umuzirikanyi wabo ukaba uzimanganya uko. Ico ntibagiye nuko mu ngo zacu abana basigaye baregwa n'abakozi bo mu nzu, agakurana imigenzo y'imisore n'inkumi zitarezwe. Uzobibwirwa nuko uza wumva umwana yadukanye ibijambo vy'ibiterasoni, namwe bw'abavyeyi mutokubahuka kuvuga. Ndetse ubu urabona umwana w'imyaka 3 kaza wumva ararahiye, kandi akarahira yandahiro mbi. None mwibaza ko umwana arezwe n'umuyaya n'umuboyi, uwundi akaregwa n'ibarabara, abo bana bazova mwiki? Aha naho abavyeyi dutegerezwa kwiyumvira. Mbega ndababaze, mwoba muribaza igituma ubu ngaha mu Burundi mu mwimbo w'amanota mw'ishure, mu mashure yisumbuye, amashure yo mu gisagara ca Bujumbura ari yaza mu myanya ya nyuma muri iyi myaka ikurikirana? Ico muraciga igituma mu ntara zose igisagara ca Bujumbura ico kiza inyuma iyo turiko turatondesha abana bamenye mu mashure? Umwe wese niyibaze ico kibazo hanyuma yiyishure. Abahinga barerekanye neza ko ubwonko bw'umuntu bukura gushika ku rugero rwa 90% imbere y'imyaka 5. Abasokuru nabo nyene ico kintu bari barakibonye, kuko umwana yava kwibere asigaye ajana igikunga kuvoma, kuko ari muri ico kiringo yigiramwo ururimi rw'abavyeyi, akamenya imico n'imigenzo yahaba, akamenya ibihe vy'akanyamuneza n'ibihe vy'umubabaro, abanje kwihweza ibibera mu kibano, agatahura ivyotuma aca bugufi canke agira akanyarigabo. Ni muri ico kiringo nyene umwana yigira ikizira n'ikirekuwe. None mwebwe mwosigurira igituma cazira ko umwana atuma urutoki umwungu? Kandi usanga abana bubu atavyo bazo. Twe twakuze batubwira ko kizira gutuma urutoki umwungu. Ndabiravye neza nasanze umwungu ni igiterwa kitoroshe, ni igiterwa ugikozeko usaba ugikomerekeje kikabora. Babujije umwana rero gutuma urutoki umwungu, birumvikana kurinze ubuzwa gutuma urutoki kizira kukorako. Twariga yuko kizira guca umurizo umuserebanyi ngo nyoko ngo yoca acika amabere. Murumva yuko umwana mu migenzo y'ikirundi yiga kugira ubuntu, kugira umutima w'imbabazi hakiri kare, gukingira ibidukikije. None urinze wubahiriza agakoko nk'umuserebanyi, woreka gukingira umuntu? Ivyo byose yari ndero iva hasi. Imyaka ya mbere y'umwana rero irahambaye cyane, turakwiye kuyitondera nitwaba dushaka ko abana bacu bakorana ubuntu, urukundo, ubukerebutsi, ubwenge, ubuhinga n'ubumenyi. Tukitwararika amagara, indero, ingaburo, eka n'ubuzima bw'umuvyeyi yibungenze. Banyakubahwa mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Umukenyezi wese yaje hano arafise aho hanze uwo yita mawe n'umwita mawe, ahandi bazasimbeshe. Bisigura ko dufise aho twavuye kandi ko natwe dufise inyuma yacu. Nico gituma tuvuga ngo umugabo nusiga izina.
mbega udasize uruvyaro rwiza inyuma yawe iherezo ryawe ryoba irihe? Ubwo uzoba wararereye Uburundi ufise umwana anywa ibiyaruramutwe, uriko ufasha iki igihugu cawe? Ubwo ngaho wovuga ko uri umugabo wasize abana ataco bimariye. Twese ngaha twaje kwiga ikibazo c'uruvyaro, naco murazi ko kirabwa na babiri. Umugabo ariho kuko impande yiwe hari umugore. Umugore nawe nyene niko kuko ariho kuko hariho umugabo. Mu gihe ufise umutambukanyi ataca amazi n'umugabo muhuriye mw'ibarabara, muzobona yuko ameze nk'igihwahwari. Mu gihe n'umukenyezi adafise umugabo ameze neza, serugo w'ukuri, nawe nyene muhuye murabona yuko agenda nk'utikwije. Ivyo ni Imana yaravyihweje, irabona ko atari vyiza ko umugabo yibana wenyene, ikimugirira umufasha ariwe mukenyezi. Umugabo n'umugore turi umwe mu gushinga umuryango no kuwuteza imbere mu ruvyaro, mu butunzi, ariko ibintu byose biri ku rutonde, umwe wese arafise uruhara rwiwe. Ariko tumenye ko uruvyaro no kurukuza bituraba twese kumwe. Nico gituma nagomba kubatangariza ko ivyo mwasavye mw'ihuriro ry'umwaka uheze twavyakiriye neza. Birakenewe ko uno munsi uri izina abagabo n'abagore b'imboneza bazokwicara hamwe tukiga neza ibijanye n'iyubakwa ry'umubano mwiza mu muryango no mu kurera neza abo tuvyaye. Erega n'umuryango wa Nazareti mweranda dufata kwa karorero, Yozefu yarabaza mbere na Yezu akamufasha, ariko Bikira Mariya nawe yaba ari mu tundi dukorwa two mu nzu, kandi ntawe twumvise bigeze basigana. Natwe rero no kuza turabafata ko akarorero. Uno munsi reka mvuge isoko ry'umwana duhereye ku cari bamwarikamwo, arico mukenyezi. Umukenyezi n'umugabo ni isoko ry'ubuzima, ariko umukenyezi niwe afasha umugabo akabubera inzira, urugendo n'amerekezo mu bimwerekeye. Ko turi muri iri huriro rero, si ukuvuga amajambo gusa, twahuye kugira ngo twigishanye, duheze tugire ico tuzotahana. Bavukanyi, mu gihe cyo kubaka umuryango nico gihe cyo gutegura abana abubakanye bazokwibaruka. Nico gituma umukobwa ategerezwa kwibaza ati, umusore tuzokubakana turahuje imigambi mu gikorwa cy'ubuvyeyi. Abavyeyi bategereza kumenya gutegurira umwana aho azotangurira ubuzima, bakamubungabunga ari bamwigisha ko azoshikaho nawe nyene abagiswe cinobera. Umuvyeyi atarera umwana amwigisha ingene azovamwo umuntu, uwo muvyeyi nta ndero ariko aramuha. Hariho abana bubu avuga ngo papa ngo aratunze, ngo nije nzorya ivyiwe. Jewe ku ruhande rwanje narigishije abana banje yuko atawutorana se akiriho. Se akiri, kandi n'umugani w'ikirundi urabivuga, ntawutorana se akiriho. Ivyaso so arabibamwo, muwe wazaraguhako, mugabo uzotorana ivyaso hatakiriho. Umwana mwiza rero ni umwana amenya kwironderera abavyeyi bakiriho, ndetse no mu migenzo y'ikirundi, noneho no mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Umwana amaze gushika mu bigero afise itegeko yuko ategerezwa kubungabunga abavyeyi, obligation yo kubungabunga abavyeyi. Umwana ageze mu bigero, ibwirizwa shingiro ntiribwira abavyeyi ngo uzobandanya umurera, ariko abavyeyi nabo bafise
n'abitegeko ryo kubungabunga abana batarashika mu bigero. Tuze turumva rero ko turiko turera abana bacu, tubagaburira, tubambika, turiko tubategura kugira ngo nabo baze bibeko na twebwe batubeko. Nico gituma ngaha twotwara ijambo ngenderwako ngo inkoni uzokwitwaza ushaje uyica ukibasha. No kuvuga umwana azogushigikira mu busaza umutegura akiri muto agakura azi yuko nawe azoba umugabo. Nico gituma nkunda kuvuga yuko inyigisho mu mashure ko indero nziza y'umwana iva hasi, indero y'umwana iva hasi. Umwana azobica umuvyeyi yamugize mu bwana, kuko mu Kirundi baca umugani ngo umwana apfa mwiterura ngo buza gusha buratagata. Na cane cane mwebwe abakenyezi mufise uruhara runini, kuko umwana ariko aronka aguma hanze amaso nyina. Sinzi ko murabiraba, umwana ariko aronka aguma hanze amaso nyina. Amwigishije gutwenga akiri muto azokurana umutima mwiza, azokura afise akanyamuneza kandi azotera akanyamuneza mu kibano. Ariko akamwosa ajinyitse azara mukankamira, umwana azokurana umujinya no mu kibano ntaco azobamarira. Abavyeyi batagavye abana barashobora kubura ya ndero yahaziko, bakabura indero yo mu kibano. Hageze kuja kwiga ubumenyi naho bomenye ivyigwa bikabananira kubishira mu ngiro mu buzima bw'igihugu n'ubuzima bwabo. Ko dushaka gukuza abana bacu neza rero birakenewe ko tubigisha gutera intambwe no guhangana n'ibibazo by'ubuzima kugira bapime impano zabo barose bakiri bato. Na kera ngo igiti cagororwa kikiri gito. Nivyo ubu vyumva bivugwa biragoye kubera impuhwe z'umuvyeyi, ariko ni ngombwa ko turerera abana bacu, tubarera tubereka ingene bashobora kwibeshaho mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima bahura uko bukeye uko bwije. Nico gituma rero mu migambi ya kazoza y'abana banyu mutegerezwa kubategura, mukabategura haba mu kubarerera muhira kugira bagire umuzirikanyi, be no kubigisha inyigisho zo mu mashure. Ubu rero turiko turiyumvira na twebwe ku ruhande rw'igihugu, turiko turiyumvira ingene twogarukana inyigisho mu mashure yisumbuye, abana baba mu ndaro kandi bigira mu ntara atari gwabo. Gutyo tuzoba turiko turamenyereza umubano mwiza uzotuma bumva ko ubuzima butari ku bibero by'abavyeyi gusa, ariko buri n'ahandi mu gihugu. Abana nukubigisha hakiri kare ko bazocuka kandi bakabandanya ubuzima. Murashima abavyeyi bariko bigisha umwana gutambuka, aramuhagarika hajya agacatanga kuvuga ngo dede ari kure. Umwana akabona yuko gushikira umuvyeyi bigoye, agaca mwegereza ukuboko, aje kugufata agaca yigiza inyuma. Hajya uri kumwigisha neza cyane, uri kumwigisha ko ategereza kumenya kuzokwibako, agatambuka atamufashe ukuboko. Kugira rero ivyo bishoboke, dutegerezwa kubaba hafi, atari gusa kugira tubatera intege, ariko kugira nanone tubereke umwongo huma n'udahuma, bakamenya ikizira bakiri bato. Ni mu kubereka rero ingene bobaho mu buzima no kubereka ukuntu bashobora kwibeshaho, mu kubaha udukorwa bashobora gukuramwo umwimbu tuzoba turiko tubugururira inzira kugira ngo baze babe bifashe neza mu buzima buzokurikira bamaze gushika mu bigero. Ariko ntiduhave twiyumvira ko ico umuvyeyi amagariwe cyo gukurikirana ubuzima bw'umwana tuba tugihevye. Hariho abazi ngo wavuze ngo urazoreka umwana yibeko, mukibaza ko ikibazo cyo kurera tuba tugihevye. Dutegerezwa gushigikira abana bacu mu buzima bwabo, ariko kandi tubereka ko ejo nabo bazoshobora kwibako. Nanone nabo tuba turiko tubategurira kuba abavyeyi bejo bazoba bafise nabo ababaraba mu maso. Muri iri huriro rero
twige ingene tugiye kurera abana bacu tubatera intege mu gutegura kazoza keza kabo, tubigisha gusohoka bave muri ndi mu binyana, bige ingene umuntu ategerezwa gukamisha impano yiwe ari wo mutahe Imana yamuhaye, no kumenya kwihangana imbere y'ingorane duhura mu buzima, tugahangana nazo, tugategerezwa kuzitsinda. Nico gituma ndetse n'abakera bigisha bavuga bati akatavuga ntigahenda kavuga. Umuntu yotsinda uwundi, ariko ingorane ntizishobora gutsinda umuntu. Bagatera intege abana bababwira bati gato karakura, kandi ko izo zibika zaramagi, baba ariko barabatera intege. Ico abavyeyi duhamagariwe rero nuko twogerageza tukaremarema amababa abana bacu, ariyo ndero yo haziko n'inyigisho y'ubumenyi mu mashuri. Niho tuzoba tubahaye akaganuke kazoba kabaherekeje mu buzima bwabo, niko kazotuma bashira mu ngiro indoto yabo, gutyo natwe tube turemye uruvyaro rwiza ruzodukurikira. Uko niko kwiyubura kwiza kwacu. Uburundi bwamye bwitwararika cyane iterambere ry'abana bato cyane. Vyaragaragaye mu kwemeza amasezerano yerekeye agateka k'abana mu itangazo mpuzamakungu ryerekeye indero yagenewe bose mu 1990, hamwe no mu ngingo zitandukanye Uburundi bwagiye burafata ngo bufashe umwana gukura neza, zaba ingingo bwafashe turi kumwe n'ibindi bihugu canke ingingo zafashwe n'igihugu ukwaco. Ubu bwa vuba Uburundi bukaba buheruka kwemeza ko bwifatanije n'ibihugu vyashize umukono ku masezerano yo kubuza abakenyezi gukorora imbanyi. Mu ngingo ziteza imbere umwana, Uburundi bwafashe nk'igihugu harimwo kuvuza ku buntu abana batarenze imyaka 5, kuvuza ku buntu abakenyezi bibungenze bavyarira amavuriro ya leta, hamwe no kwigisha ku buntu abana mu mashuri shingiro. Uburundi bwarashizeho umugambi w'igihugu wo gukingira umwana wo mu 2020 gushika mu 2024, hamwe n'umukenyuro werekana ko abana biga mu mashuri yo kwimenyereza. Iyi ni stratégie nationale du préscolaire. Mu nteguro y'umugambi w'iterambere ry'igihugu uhinyanyuwe mu 2018 gushika mu 2027, Uburundi bwarafashe intumbero yo korohereza abashira imitahe mu migambi iteza imbere abana bato bato. Ibikorwa vyakozwe kubera izo ngingo vyahinduye vyinshi, na cane cane mu kugabanya ibitigiri vy'abana bapfa bakiri inzoya, mu kongereza urugero rw'abana bavukira kwa muganga nubwo abacandagwa mu gihugu, mu kugabanya urugero rw'abana bafungura nabi, no mu kongereza igitigiri c'abana batangurira kwiga mu mashure yo kwimenyereza bagashika mu mashure shingiro. Banyakubahwa bakenyezi, bavyeyi, leta y'u Burundi yarashizeho umukenyuro w'igihugu werekana ukuntu tuzoteza imbere abana bato, watanguye mu 2021 ukazoshika mu 2027. Uwo mukenyuro ufise intumbero yo gufasha umwana w'u Burundi wese kugira amagara meza, gukingirwa no kwiga kare. Uku gushira umutahe mu kwigisha abana bato ni uburyo bwo kubaka umushinge umwana azokubakirako ubuhinga n'ubumenyi, gutyo agateza imbere ingabirano Imana yamuhaye, agashobora kubaho adateza amashi. Ni kandi uburyo burashe bwo kubaka imibano y'abantu irangwa n'ubutungane, imibano izira ubusumbasumbane burenze mu bantu, imibano irimwo abantu bigaba bakigaburira kandi bashoboye guhangana n'ibiza n'ibihe bihindagurika muri iyi si yuzuye ingorane nyinshi. Ariko rero tubimenye neza kandi tubifate nka nkama. Turiko twiga indero y'abana kuva mu bwana gushika mu bigero,
ntitwibagire ko abantu bamaze kurengera isi. Dutegereza kumenya ko uko abantu bagwira isi yoyo iguma hahandi ntiyaguka. Ngira abatari bake baramaze kubona mu mihinga imwe aho uburimbi busigaye umengo nivyo biterwa. Naragerageje kuraba usanga Uburundi twobugaburira abarundi kugira umwe wese atwara icibare ciwe atawugunze uwundi, umwe wese ntiyorenza uburenganire bwa R23 harimwo amazi n'imisozi y'amabuye. None mwumva dushizemwo inzu tugakuramwo amazi n'imisozi y'amabuye dusigarana isi ndimwa ingana gute? Iki ni cigwa twiga kugira ngo tumenye kuvyara ku rugero. Tutikebutse ngo tugabanye imvyaro bimwe biboneka, mumenye ko turiko turikwegera ikara ry'umuriro. Zirikana neza amatati y'amatongo ahari uno munsi muheze muhakora icigwa. Banyakubahwa mwese mwateye iteka rino huriro, ngira nsozere. Ariko imbere yo gusozera nashaka ntumirira indongozi mu bisata byose by'igihugu, mu mashengero, mu mashure, mu nzego shingwantwaro n'iza politike, abahinga mu buvuzi, abarezi, abo dufashanya mu iterambere hamwe n'amashirahamwe yigenga kugira uruhara ruboneka mu guhimiriza imiryango cyane cyane abubaka ingubu kwitwararika ubuzima bw'abana kuva bakiri bato. Tubigishanye twese umwana ntaba uwumwe. Indero iva hasi kandi indero iva haziko. Ivyo nta murundi abiyobewe, ahanyene niho tubwirizwa gushimikira. Turondere imigani n'ibitito vyofasha abana bubu gukunda igihugu, gukunda abantu, gukunda ibidukikije, kugira ubuntu. Mu mashengero amwe barafise inyigisho z'ingo n'imiryango n'iz'abana muri rya shuri ryo ku munsi w'Imana. Nimufate uwo mwanya mwigisha abana imico n'imigenzo iranga umuntu w'ubuntu. Nimufashe abavyeyi kumenya ingene bavyifatamwo, kuko bamwe umenga ntibakimenya naho bahera naho bahereza. Namwe bavyeyi cyane cyane mwebwe muteye imbere, ndabasavye mu nteguro z'umwanya wanyu mwame mwitwararika guha ikibanza abana, na cyane cyane kuva umwana agitanguye guhoha. Nturabe ngo ndi umugabo canke ngo ndahambaye mu gihugu. Muterure, mukinishe, muvugishe, mutemberane, muyubishe abana banyu. Nta soni biteye gukinisha abana, narirya ubu uriko urabiba imbuto z'ubuhinga n'ubumenyi bazokoresha muri kazoza. Abagabo nimufashe abakenyezi banyu kurera abo mwibarutse. Nimwabikora muzoba muriko mubeshuza umwe yavuga ko abavyeyi batize bavyaye incabwenge, ariko abavyeyi b'incabwenge bavyaye bitazi bitabona iyo bija niyo biva mu buzima. Umwana mwiza nukuze bamubonamwo ishusho y'abavyeyi bose. Ivyo navyo ntibishoboka iyo bose batagize uruhara rungana mu ndero y'abana. Nico gituma nsavye nshimitse ko abagabo b'abarundi batoterana abagore babo indero y'abana. Iri huriro niriba kanya keza ko kuyaga ingendo nziza mwabonye zitanga umwimbu mwiza. Nimushinga intahe, nimwigishanye haze havemwo ikintu gikomeye kizoramira ibibondo vyacu muri kazoza kacu. Nico gituma rero twese twova hasi tugatangura kwigisha abana bacu kugira ngo tureme ibihugu vyacu muri kazoza, kanatsinda twese aha turaririye ni hamwe.